Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yageze mu Rwanda avuga ko igihugu cye nta bufatanyacyaha bwagize muri jenoside ariko yemera ko hari inshingano zatagobwe. Reconnaître ce passé, c'est aussi et surtout poursuivre l'œuvre de justice. En nous engageant à ce qu'aucune personne soupçonnée de crime de génocide ne puisse échapper au travail des juges. Reconnaître ce passé, notre responsabilité, est un geste sans contrepartie. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron muri Tanzania mu nkambi ya Nyarugusu hashize umwaka batabona imfashanyo zigenerwa amashuri, ibyo bituma abanyeshuri benshi bareka kwiga cyane cyane abakobwa. Nta n'imfashanyo nimwe baraduha, nta n'amakaye. Hariyo n'abana nyene b'abakobwa baba bageze mu bigero, abandi bakabaha amakotegisi, abandi ntibayabahe bose, bamwe bagaca bahera ishure kubera ivyo bibazo. Umwe mu banyeshuri bo mu nkambi ya Nyarugusu ayo makuru kimwe n'andi avuga hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Girimana. Kiyahere muyavugwa muri Afrika. Akanama kajejwe amahoro n'umutekano muri ONU ejo ku munsi wa gatatu karaneguye kivuye inyuma ikurwa n'ihagarikwa rya perezida wa Mali w'imfata kibanza hamwe n'umushikiranganje we wa mbere byakozwe n'igisirikare, kasaba ko leta isubizwa abasivile. Mu ijambo ryumvikanyweho n'abagize ako kanama bose basabye ko abo bategetsi bafunzwe barekurwa byihuta atakibanje gusabwa, kandi abasirikare bagasabwa gusubira mu makambi yabo badatevye. Mu gatondo keje ku munsi wa gatatu perezida wa Mali w'imfata kibanza Ba Ndaw n'umushikiranganje we wa mbere Mokhtar Ouane baratanze imihoho nk'uko byashyikirijwe n'umutegetsi mu kagwi k'abasirikare kigaruriye ubutegetsi. Ni nyuma y'iminsi ibiri bafashwe bagafungwa ku butegetsi mu gisa na kudeta ya kabiri yabaye muri ico gihugu mu mezi 9. Muri Afrika kandi abantu barenga 150 baraburiwe irengero inyuma yaho ubwato bwunguruza abantu barimwo busambukiye buca buribira mu kiyaga ni mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria ejo ku munsi wa gatatu nk'uko abategetsi babishikirije. Ubwo bwato bwari mu mazi hagati y'amareta ya Niger na Kebbi igihe bwazama. Abategetsi bavuze ko bwarimwo abantu barenga 180 barengeye cyane abo bwabwirizwa gutwara. Abantu 4 nibo batowe ibiziga, abandi 156 baraburiwe irengero kandi vyiyumvirwa ko bakiri muri ayo mazi. Mu makungu hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika, abategetsi bajejwe umutekano mu gisagara ca San Jose ni muri leta ya California bavuga ko abantu 8 bishwe, abandi batari bake barakomereka harejo kuwa gatatu igihe barasirwa ku kigo gikoramwo abakora amatara yo ku mabarabara y'indarayi. Ibiro by'umukuru w'ikijandarume muri ico gisagara Russell Davis yabwiye abamenyesha makuru ko ibyo byabaye hafi isaha 12 n'igice z'agatondo mu masaha yo muri ako karere. Davis yavuze ko warashe nawe nyene ari mu bafuye kuko yaciye yirasa. Muri presidence ya Amerika White House, icegera c'umushikiranganje wo kumenyesha makuru Karine Jean-Pierre yavuze ko bariko barakurikiranira hafi ivyabaye no gutanga imfashanyo zikenewe zo mu buryo bwose. Yavuze ko Amerika igwaye kiza c'ubwicanyi bushingiye ku kurasana hakoreshejwe inkoho, bwaba bukorwa ku bigwi by'abantu canke ku muntu umwe. Tukiri muri Amerika, Perezida Joe Biden ejo ku munsi wa gatatu yategetse ibigo vya leta kongereza inguvu mu gutororokanya no gusuzuma neza amakuru ashobora kuzobashikana ku mamuko y'umugera wa corona. Ni mu gihe urunwarunwa rwiyongereye ko COVID-19 yoba yaturutse muri laboratoire yo mu Bushinwa. Perezida Biden yasavye ibigo bijejwe amaperereza byaha muri Amerika kuzomuha ivyo bazoba batohoje mu minsi 90.
abategetsi ba Amerika bamaze amezi badakorana neza n'Ubushinwa ku kumenya neza aho uwo mugera waturutse. Tugarutse muri Afrika, wahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma ejo kwa gatatu yaraburanye avuga ko atavyaha vya ruswa yakoze. Zuma w'imyaka 79 ariko aburanishwa ku vyaha bitari bike vya ruswa, kunyuruza amatungo yagirizwa ko yakoze mu 1999 mu isoko ryo kugurisha ibirwanisho by'imiliyaridi 2 z'amadolari igihe yari cegera c'umukuru w'igihugu. Urakoze Aloyize Bigirimana. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 radio Inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu@radio@com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresse yacu ni radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva 7 gushika 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa atangiye kuri uyu wa kane uruzinduko mu Rwanda. Niwe mukuru w'igihugu w'Ubufaransa uhageze kuva muri jenoside muri 1994. Uwa mbere ni Nicolas Sarkozy wasuye u Rwanda mu mwaka wa 2010. Hashize imyaka 3 u Rwanda n'Ubufaransa bigerageza kunagura umubano. Mbere yuko ahaguruka mu Bufaransa, Emmanuel Macron yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter ati mu masaha make turandika amateka mashya y'umubano hagati yacu n'u Rwanda na Afrika. Ageze i Kigali, igikorwa cye cya mbere cyaranzwe no gusura urwibutso rwa jenoside rwa Gisozi ahashyingwa abantu barenga 250. Yahavugiye ijambo ryari ritegerejwe i Kigali mu Rugwiro, niho umugenzi wacu Asumuta Kabuyi akurikiraniye iryo jambo. Asumuta Kabuyi, wiriweho? None ayo magambo ya Perezida Macron ageze ku Gisozi aho amaze kuvugira ijambo akavuga yuko yemera uruhare bw'igihugu cye mu byabaye mu Rwanda. Tubwire muri makeya. Urakoze. Yavuze ko icyamuzanye ari uguca bugufi ahunamira abazize ayo mateka ya jenoside bashyinguye aho ku Gisozi. Anavuga ko we yemera ibyabaye. Perezida Macron yavuze ko Ubufaransa abishe batari bafite isura y'Abafaransa, ariko nanone yemera ko bari bafite Ubufaransa bufite responsabilité politique. Niko yavuze ko bwibeshye muri politike bari bafite hano muri aka karere. Yavuze ati Ubufaransa bwaribeshye bugendana n'ubutegetsi bwagendanye n'abategetsi bakoze kandi bagategura jenoside. Ijambo rero rya Perezida Macron wumvaga aciye cyane bugufi, yerekana ko ibyabaye muri 1994 biteye ubwoba. Yavuze ko ikiremwa muntu cyari cyugarijwe n'ubwira kabiri. Jenoside yakorewe Abatutsi yegereranyije n'ubwira kabiri. Avuga ko Ubufaransa avuga ko butigeze bwumva abari bababajwe n'iyo jenoside ngo bugire icyo bukora mbere y'igihe. Anongeraho ati na nyuma yaho ntacyo Ubufaransa bwigeze bukora kugira ngo nyine bwemere ayo mahano yabaye muri jenoside yakorewe Abatutsi. Nabivugaga mu kanya uraho ngaho mu Rugwiro aho Perezida Emmanuel Macron agiye kugaruka kubonana na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame hamwe n'abagenzi bawe kimwe n'abandi baraho ngaho mu Rugwiro. Mwakurikiranye iryo jambo rye, wabonye baryakiriye bate? Wabonaga bose bafite amakaramu kuko hano mu Rugwiro turi n'abanyamakuru bategereje ikiganiro kigiye kuhabera. Bose bari bafite amakaramu, bafite twayekuteri mu matwi barimo kwandika. Ariko nanone kuko telefoni abantu bazinjiranye hano mu Rugwiro, urabona ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane mu magrupe cyane yiganjemo abantu banyuranye cyane bacitse ku icumu rya jenoside, byibuze batekereza bemera ko cyangwa se bumva ko Perezida w'Ubufaransa yumvise akababaro bahuye nako mu mwaka wa 1994. Asumuta Kabuyi, watubwira muri make gahunda igiye gukurikira?
gahunda ni yo kumva ikiganiro kigiye kubera hano perezida Macron ari kumwe na mugenzi we w'u Rwanda perezida Paul Kagame bagiye guha itangazamakuru, hanyuma hari ibindi bikorwa baza kujya Macron aza gutaha muri Rulindo. Ni ibikorwa igihugu cye gitera inkunga mu mushinga umwe uterwa inkunga n'igihugu cy'Ubufaransa muri Rulindo niho aza kujya. Hanyuma biteganijwe ko nanone aza gufungura inzu ndangamuco francophone, ntabwo ari kera twajya tuvuga ngo franco rwande, noneho inzu ndangamuco francophone niko yitwa. Araza kubikora nabyo kuri uyu munsi, biravuga ko urugendo abazava mu Rwanda yerekeza muri Afurika y'Epfo. Asumuta Kaboyi, ndagushimiye cyane, ukomeze ukurikirane urwo rugendo rwa Perezida Emmanuel Macron, perezida wa kabiri w'Ubufaransa ugendereye u Rwanda kuva muri 1994. Ndagushimiye cyane kandi ugira umunsi mwiza. Ndagushimiye cyane naje Venus. Tukiri ku Rwanda, Perezida Paul Kagame ahangayikishijwe n'uburyo umubano n'u Burundi warimo ugenda uba mwiza, ariko nk'uko bivugwa Uburundi bugakomeza gushyigikira abatera u Rwanda. Pierre Claver Niyonkuru aratubwira uko byifashe. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko kubutegetsi bushasha bwa mugenzi w'u Burundi Evariste Ndayishimiye icuka cari catanguye kuba ciza hagati y'ivyo bihugu bibiri. Yamara mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Jeune Afrique, Perezida Kagame avuga ko igitangaje ari ukwica igihugu kitaraheba agatima ko gufasha umwansi w'u Rwanda. Yagize ati, iyo umubanye ari nkwezi y'amarere agateza umutekano muke igihugu cawe, uragerageza ugahangana n'iyo ngorane utibagiye no kurondera icinyegeje inyuma. Mu kiganiro cihariye yahaye Jeune Afrique, Perezida Kagame yongeye ati, iyo umaze kumenya ko kanaka ashigikiye umwansi wawe, aho nca mpangana n'ingorane zibiri. Iya mbere n'umwansi aca muri ico gihugu c'u Burundi akajabuka imbibe akadutera. Ica kabiri ni uwinyegeza inyuma ntaboneke, agakorera mu mpisho agashigikira umwansi yanteye. Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya ico Uburundi bo bivuga ko umukuru w'igihugu aho yarari kuri uyu wa gatatu kwigisha abasirikare bakuru gukunda igihugu yanse kugira ico abivuze ko. Umuvugizi wiwe Evrine Butoyi yabwiye abamenyesha amakuru babimubajije ko kuri uyu munsi atabibazo vy'imigenderanire, umutekano canke igisirikare vyamujanye, ahubwo ko yifuza kwigisha gukunda igihugu gusa. Ico bikoze ishirahamwe ryigenga ryegereye ubutegetsi Foricone F ryabwiye Ijwi ry'Amerika ahubwo ku Rwanda rushaka kwiteza utunyoni. Gerard Hakizimana ni warirongoye. Ari naco bituma byashikijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, twavuga ko ari imvugo by'ukuri biboneka ko zigomba guhishira abagomba gutembagaza ubutegetsi mu 2015. Mbere bikaboneka ko u Rwanda rushobora kuba rugifite umugambi wo kubanda ruhungabanya amahoro n'umutekano mu gihugu. Ari naco bituma dusaba amashami mpuzamakungu kugira afashe kugira nyabuna imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi be myiza, maze nabo bagomba gutembagaza ubutegetsi bashobore kurungika mu gihugu bacirirwe imanza. Ico two turabona coco ni uko by'ukuri umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ariko arirengagiza na cyane ibikorwa bitari ku Burundi bumaze gukora cyo gusubiza hamwe. Rero tugafata ko ibyashyikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ubwame twebwe n'ishami turongoye gishinzwe kwakira kabana mama ari imvugo by'ukuri zitanwanisha, ari imvugo zitifuza imigenderanire myiza. Nacyo tuma mushira hamwe turongoye kandi agateka kaza mu muntu dusaba ko by'ukuri u Rwanda gutanga bagoze gutembagaza ubutegetsi. Ico kibazo c'abashatse gutembagaza ubutegetsi ishami Foricone F rivuze n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yarabigarutse ko mu kinyamakuru Jeune Afrique. Yagize ati, mu Bufaransa, mu Bubirigi n'ahandi izo mpunzi ziriyo, kandi bamwe muri abo baragize uruhara mu gushaka guhirika ubutegetsi. None murumva Burundi bubwira ivyo bihugu ngo mutaduhaye abo bantu ntituzosubira gucana uwaka. Hari mbere n'abaciye mu Rwanda imbere yo gushika i Buraya, harimo n'abasirikare bakuru, abashinga amateka, abashikiranganje n'abandi. Perezida Paul Kagame yanavuze ko igihugu ciwe kidashobora kwirukana impunzi. Yagize ati, abatari bafise ahandi baja uyu munsi bare mu Rwanda nk'impunzi. Kubitwerekeye twebwe ntidushobora kwirukana impunzi, oya, ahubwo ico dushobora kwemeza tudakekeranya nuko mu gihe cose bakihari atana bamwe bazokwigera bishira hamwe ngo bagerageze gutera Burundi bavuye mu Rwanda. Ubu rero nimba hari ushaka kubatwaka akabahereza Burundi, uwazobage yifasha.
Ikinyamakuru Jeune Afrique catangaje iyi nkuru inyuma y'igitero cabereye mu burengero bushira ubumanuko bw'u Rwanda mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye ahahana rubibe no Burundi. Igisirikare cy'u Rwanda cavuze ko civunye umwansi yazananye mu Burundi aje busuruzi ruhwa rugabura ivyo bihugu bibiri kikicamwo abagwanyi babiri abandi bagasubira inyuma bahungira iyo bazananye muri zone Ruhororo komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke. Itangazo ry'ingabo z'u Rwanda rivuga ko abo bagwanyi bari arabo muhari FLN urwanya ico gihugu kandi ko abishwe bafatanywe n'ibigwanisho bitari bike harimo n'imyambaro ya gisirikare y'u Burundi. Nawe biruko leta y'u Burundi yo yirabihakana yivuye inyuma. Check la venue nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika. Abatuye umujyi wa Goma bakomeje kwimurirwa mu duce dutekanye kubera ko hakomeje kumvikana imitingito. Abategetsi baravuga ko iki irunga cya Nyiragongo gishobora kongera kuruka. Baroherezwa saa kilometero 20 uvuye mu mujyi wa Goma. Umwuka wacucumutse ikuzimu mu butaka bwasatuwe n'imitutu yaturutse mu kirunga cya Nyiragongo ukomeje guhabura abantu batandukanye batuye mu mujyi wa Gisenyi mu karere ka Rubavu. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Benjamin Makombe utuye mu Ibereshi mu mujyi wa Gisenyi amubaza uko byari byifashe mu ijoro ryakeye. Kugeza kuri uyu munota isa nkaho yagabanyutse kujya yakomeje igiza wenda nka nyuma y'isaha imwe isaha ebyiri ariko guhera nka saa 9 z'amanywa nta mutingito wongeye kugaragara kugeza kuri uyu munota. Abantu bameze bate? Hari abagiye bahungabana kubera nk'amazu yagiye azamo ibifate, hari abagiye bagira ubwoba bw'umutingito bakajya gusasa hanze kubera ko gishobora kumugwaho. Hari inzu zagiye zangirika n'izagiye zicikamo ibice ku buryo y'inzu ushobora gusanga igice kimwe cyo hirya byatandukanye cyane ku buryo bari mu mwanya ungana wenda santimetero nk'eshatu. Hari imihanda yacitsemo ku buryo banayifunze ku buryo umuntu adashobora kuhanyura. Ariko urebye ibindi afite amaduka ari gukora, amasoko arafunguye. Wareba se aho mu Ibereshi uvuze uri haratuwe cyane ku buryo burambuye, hari abantu benshi, amazu ni menshi, nta bantu babiguyemo? Urebye nta bantu bigeze bigwamo kuko ibyagiye biba bagiye babwirwa bakamenyeshwa uburyo bagomba kubyitwaramo. Ibyagiye biba bikaba mu manywa y'ihanga ari naho nyine byabaye habayeho no guhita bavuga ati no nk'umuhanda batanga hagize indi modoka ishaka kwanyurasha kuri impanuka bakawufunga hakiri kare. Nk'umurongo wacitse uva ruguru wafashe igice kinini uhereye aho nkubwira abantu turinda ugera agana ku bitaro niwo waciyemo usaturamo ibitaro umanukanye n'umurongo umwe wahererekanije kuva ruguru umanuka ugepfo abantu bashobora kuba bahazi nka kilometero imwe. Ako gace uvuga ndakabona, ni ukuvuga se ko ibitaro byakomeje gukora uko bisanzwe? Ibitaro hari departement zakomeje gukora ariko hari n'izindi zakoze kuko byabaye ngombwa ko abantu bari mu bitaro biri ruguru biri mu zindi nce zegereye Rubavu. None muri iri joro se nk'abaturage aho muri kumwe hafi aho ni ukuvuga ko abenshi baraye hanze? Abenshi baraye hanze kandi muri iri joro turongera kurara hanze kuko ntabwo twizeye ko tutaramenya neza uko bimeze. Buri umutingito nicyo kibazo gikomeye, ntabwo uteguza kandi umutekano w'umuntu niwo ugomba kwiteganyiriza. Ubwo ni ukurara hanze kugeza igihe tuzumva habonetse gahenge cyangwa duhawe amakuru avuga ko ibintu byakemutse. Umunuko w'ibyuka byatewe n'amakuru yavuye mu kirunga bimeze gute ubu? Urebye ahangaha ntabwo bitugeraho keretse wenda urebye abantu begereye ku bice byegeranye n'umupaka niwe wenda ushobora kukubwira ko nta makuru mbifiteho cyane ko njye ndi kure y'umupaka neza. Ndagushimiye cyane ku bisobanuro duhaye aho muri Rubavu. Mugenzi wacu Etienne Karekezi wavuganaga na Benjamin Makombe utuye mu Ibereshi muri Rubavu. Muri Tanzania mu nkambi ya Nyarugusu hashize umwaka batabona imfashanyo zigenerwa abanyeshuri. Ibyo bituma abanyeshuri benshi bareka kwiga cyane cyane abakobwa. Mugenzi wacu James Jovin yaganiriye na bamwe muri abo banyeshuri. Nta n'imfashanyo nimwe baraduha, nta
n'amakaye hariyo n'abana nyene b'abakobwa baba bageze mu bigero abandi bakabaha amakotegisi abandi ntibayabahe bose bamwe bagaca bahera ishure kubera ivyo bibazo kandi hariho abanyeshure batanguye guheba amashure kubera ubukene baba bafise mu kibano cyabo. Dari umunyeshure w'induta narandiga mu gatanu cica ndaheba hamwe n'uzenye ubukene bw'amakaye n'ikaramu mwe n'impuzu mwe n'amara yo kwikatisha imishatsi mwe n'iyebo bisabye nikora igituma je nahevye ishure nahevye kumva z'ubukene zo gukena ifungurwa zo gukena ibirato zo gukena impuzu n'ikotegisi mashana n'abanyeshure bagahabwa ivyangombwa hariho abo abanyeshure bo mu wa gatatu kweri bakaba bafise nk'imyaka 16 canke nabo bari imyaka 12 kuko hari ibintu nyene bikunda kubashikira nk'ingorane namo murazizi nk'abakobwa rero ugaca usanga n'umukobwa ageze mu wa gatatu ntiyashobora gutangwa ibintu nk'amakotegisi amacupi ibintu nyene byo gukoresha umwana w'umukobwa ugaca usanga barabitanze nko mu guhera mu wa kane kuduga ariko mu mwaka wa gatatu ntibarose cyangwa mu wa kabiri rero twasaba bose mubahe kuko hariyo abakuze n'abato ugaca usanga mu wa gatandatu cyangwa mu wa kane hari umwana afite nk'imyaka 8 cyangwa 10 mugaca mumuha kandi nawe ataragira uburyo bwo kuja hehe mu butinyana rero twasaba mubahe bose kuko ntimuzi uwugizene uwujayo n'utajayo ingaruka nyene zo guheba ishure hariho bagenzanje amaze gutwara inda bazitorera muhira ku bw'ubukene hariho n'abandi bariko baragenda ku bagabo ariko mu bintu nyene batagomba kubera ubukene ugaca usanga rero bariko barahura n'ingorane nyinshi cane zitandukanye turaca dusaba rero tukaronswa umutahe nk'ukuntu umutahe twoza turakoresha tukunguka canke bagasubira ku mashure wumva babishatse ariko batabishatse nabo mukaduha umutahe kweri tugakoresha kuko birashoboka kuba udafite umutahe ukabura ikintu wokora ugaca bituma utwara yandi utifuza naho vyoshitse abavyeyi bakaja kurondera iduhera mu kijiji ntibikunda baca bagira ingorane aha nabo mu nkambi ayo masoko barayugaye urumva n'ibibazo bine duhura twege twiga mu mashuri bivanye nyene n'izo ngorane nta bumenyi tugira kw'ishure kubera nyene tuba turi mu bibazo muhira ico rero dusaba UN ni kuziratanga imfashanyo ku bana bose biga kubera imfashanyo yo mu wa gatandatu aronka uwo mu gatatu ntayironke kandi baba bangana turasaba UN yuko yogera rusasoma kuri bose bagwaye amaso bashaka kuba uri mw'ishure amaso akakwankira kweri nk'akaberero nka jewe sinashobora kunota ndabibona kuntu zenya ku rubaho nanotera ku bandi mu makaye ibinyegereye nyene neza nico gituma rero modufasha twagira rusasoma ntawe uzi yuko vyoba biva ku ndya muduha ntawe uzi yuko vyoba biva kuki nta numwe abizi kuko benshi twebwe turagwariye ngaha mu nkambi amaso rero ni ukuvuga yuko modufasha kabisa mukatugirira rusasoma mu nkambi yose kuko abana bagwaye amaso si bake ni benshi cyane mudufashe mu birabe kweri naho tugenda ku bitaro nta bufasha turonka nituvugwa kuko amaso kweri aha mu nkambi nta bantu bavura amaso bariyo kuko amaso aratandukanye uragenda wigana amaso ajya baguha umuti ugashiramo n'andi y'amarori ajanye nyene n'ibintu vy'imiti yayo ni kuvuga yuko kwa muganga ntibashobora kuvura hari aho baca guha ujya muti wa mama bashira mu maso nawo ntuvura baca usanga rero ibintu bigenze nabi nyene ngo umuyagwaye nishobora kurondera umuti ntawuronka twebwe ngaha mu nkambi ntavuga tugomba ugende kuyagura kuri farumasi nturonka amahera yo kugenda kugura uwo muti rero turasaba mudufashe kweri turonka ubwo bufasha dusubire mu Rwanda hakomeje imikino y'irushanwa rya Basketball Africa League irushanwa rihuza amakipe 12 yo mu bihugu bya Afrika turi kumwe na Jean Claude Munyandinda wiriweho amakuru ni meza cyane tubwire amakipe abiri yaraye abonye amatike ya kimwe cya kabiri na yahe yabigezeho ate ayo makipe Veniste yinje muri kimwe cya kabiri kirangiza ni Zamalek mu Misiri na Petro de Rwanda
kugira ngo rero bagere kuri iyo ntego Zamalek yakuyemo Forces Armées Police muri Kameruni yitsinze amanota 82 kuri 53, hanyuma Petro de Rwanda yo muri Angola nayo isezerera AS yo muri Maroc yitsinze ku manota 79 kuri 72. nguko rero uko Zamalek yo mu Misiri na Petro de Rwanda yo muri Angola zabonye itike yo kwinjira muri demi-finale. Naho se gahunda y'uyu munsi ite uyu munsi nabwo Venise hateganyijwe imikino ibiri, aho US Monastir yo muri Tunisia iza guhura na AS Douane yo muri Senegal. Umukino uza gutangira isaa 11:15, hanyuma saa 3 z'ijoro rukaza kwambikana hagati ya Patriots Basketball Club yo mu Rwanda na Ferroviario yo muri Mozambique. Aha rero ku ruhande rwa Patriots Basketball Club bakavuga bati turiteguye, intego no gutsinda tukajya muri demi-finale. Ku rundi ruhande ariko nanone Ferroviario yo muri Mozambique nabo icyo bagamije no gukomeza urugendo batangiye intambwe ku yindi. Reka twumve uyu mukinnyi wayo Aje Ibaru, uyu mupivo kabuhariwe ukomeye cyane ukomoka muri Côte d'Ivoire. Tout ce que je vois juste que notre équipe yewe cyo ndeba ni ikipe yanjye, nta kindi kinshishikaje. Intego yacu no gutsinda, nta kindi cyatuzanye hano, tugomba gutsinda rwose buhoro kandi tuzabigeraho nta gushidikanya. Ntabwo uyu munsi nakwizeza ibitangaza ngo turatsinda Patriote, twese turabakinnyi, turaza guhanganira mu kibuga. Ntabwo rero nakwihandagaza ngo nkubwire ngo turi busezerere ikipe yo mu Rwanda, ariko icyo nzi neza kandi nemeza nuko buri gihe iyo tugiye mu kibuga tugomba gutanga ibyo dufite byose. Aje Ibaru, umukinnyi w'ikipe ya Côte d'Ivoire. None imikino ya kimwe cya kabiri kirangizayo izaba ryari, amakipe azahura mu buhe buryo? Venise rero muri kimwe cya kabiri kirangiza imikino izaba ejo buri kwa gatandatu, aho Zamalek yo mu Misiri igomba gukina na Petro de Rwanda yo muri Angola, hanyuma ikipe iza gutsinda hagati ya US Monastir yo muri Tunisia na AS Douane yo muri Senegal ikazacakirana niza kurokoka hagati ya Patriot yo mu Rwanda na Ferroviario yo muri Mozambique. Iyo mikino ya kimwe cya kabiri ibaye